ugiye neza muri ibyo ukabisesangura urabona ko tubeshwa tukemera. Dufate abo bemera ko les Bantous mais c'est une autre race. Ok. Yakomotse he? Dufatiye muri Bibiliya. Mwese ngaha muri abakirisu murasoma Bibiliya muragira iki? Nimumbwire. Mu Bantu yakomotse he muri ayo maraso atatu? Aha hariho benshi baca babiseka ariko niko bimeze mu bujuju bwacu. Je suis désolé. Yakomotse he? Mumbwire. Les Hutisans, les Tutsisans, nimudusigure. Kuko maze kubisoma maze kugira ubwo bushakashatsi biransiga ingene twashoboye kwemera ibyo bintu gushika bigatuma tumara abantu bapata bati turatema honyaho. Iyo ideologie ikirakura agiye rero kuri faze ya gatatu. Iyo faze ya gatatu igituma yayigize nuko yabonye yuko muko Uburundi u Rwanda bari babwubatse nta distinction yari ihari mu byo yashaka we. Ya ideologie ya kubaka ibyo gusambura asanze mu mibereho yacu uko abantu babana n'ibindi amavaleur yari ahari, ayo macakubiri nayo. Reka rero tubikure mu nyandiko tubigire vyo. Yaratwize neza kugira ngo icyo bita conscience nationale ayidukuremo, azane une conscience yo gusambura koko. Iyo politique yanditswe turetse bimwe n'abasomerera bya Hans Meyer, hari uwundi novuga ko bakoranye kuko Hans Meyer yari organise la politique coloniale allemande, niwe yashinze iyi politique ya divide et impera, abiyaga cane n'uwa serukira Ubudagi mu Rwanda yitwa Richard Kant. Yanditse igitabo muri 1904 Caput Nihil. Ni igitabo kitazwi na benshi. Yavuze ati mu Gifaransa: ces peuples dévitalisés au cours d'un esclavage séculaire ignorent, et c'est bien ainsi. Murumva yuko yishima ko mudatahura ko ari icyo mutazi. Icyo mutazi ni ikihe? We ashima la force latente qui sommeille dans les corps de millions de gens, et comme ils sont dépourvus de toute conscience nationale un tant soit peu profonde, ils seront les instruments dociles d'une colonisation raisonnable, fondée sur la connaissance du pays et de la langue. Ils n'auront donc jamais le désir puissant de se liguer en une défense unitaire contre l'invasion étrangère. Aha. La politique irabaye clarifiée, ubutavyumva n'ukuri sinzi n'ibindi bashaka gutahura kuri iyi politiki ya divide et impera, kuri iyi politiki yo gudukuramwo ukwiyumvamo ko uri Umurundi, ukwiyumvamo ko uri Umunyarwanda.
abo bantu icyo batazi kandi ni byiza ntibakimenye, ni inguvu iri muri abo bantu benshi, umuriyoni w'abantu badafise ukwemera ko ari abarundi, ko ari abanyarwanda, naho kuba ari gatoya. Bazoba ibikoresho y'ubukoroni buhagaze ku kumenya igihugu n'ururimi rwabo. Nta na rimwe bazokwigera bagira ubushake bukomeye bwo kuja hamwe kugira ngo bikingire uwuje kubatwara. Ibi byanditswe mu 1904. Umuzungu witwa Richard Kandt, le gouverneur du Rwanda w'Umudage. Akomeza avuga ati: les déranger dans tel sommeil et les exciter à une opposition collective contre les Européens supposerait une maladresse si brutale de la part des gouvernants que personne, ni nous, ni nos petits-enfants, n'a à craindre de jamais trembler à cause d'eux. Colonisation raisonnable. Ntimubaderanje muri ubwo bujuju bwabo, barasinziriye. Ntimugerageze mubabwire ati muje hamwe. Oya, yoba bari kuturubura twebwe abanyaburaya, kugira ngo abana bacu, abuzukuru bacu, ntibazo bigere bagira ubwoba kubera. Mbega twebwe turiyumvira abana bacu n'abuzukuru bacu ko vyatunaniye twebwe gutahura iyi ndwara, iyi politike bazanye bakashira mu ngiro. Conscience nationale ni ikintu dukwiye gutahura, kandi iyo conscience nationale abarundi, abanyarwanda bari bayifise. Imyaka indwi yose kuva muri 1898 gushika muri 1903 abarundi barwanye n'abadagi. Abadagi bashitanguye divide et impera mu kuzana abaganwa babiri bagwanya Mwezi Gisabo, murabazi. Iyo conscience nationale ntiyari ihari. Conscience nationale ntiyari ihari aho barwanya barumariza, ariko umuzungu araje ati ntayo bafise, ahubwo ntibaze bigire bayikora. Reka rero dushinge politiki yo kugira ngo ntibaze bigere bayikora. Ubu rero twiravye, uwo muzungu ntiyabishitseko. Hari conscience nationale y'uko Umurundi tugifise, kandi ahanini ari twebwe tubiteye, ko we yaragiye yarashizemwo iyo ngwara, nitwe tuyentretena, nta kurondera imiti, oya, ahubwo turayigaburira pe. Rero kugira ngo ashobore gusambura rwose iyo conscience nationale yabonye, narababwiye mu biganiro biheruka ati Umudagi yaratangaye kubona ibintu atari bwabone na rimwe muri Afrika.
inama nshingamateka rero uyu munsi yabaye yashashe aho murabona ko Gerasi Ndabiraba nawe yari yicaye mu bafana yahora yicara imbere aho inama nshingamateka kuri uyu munsi yarongogwe n'umushingamateka akuze amenyereye kurusha abandi mu nama nshingamateka mu gihe hatari hatorwa uzotwara inama nshingamateka nk'uko ibi amakuru ariko aragenda abivuga kuri kino gihe ngujya muramuraba uyu ni Gerasi Ndabiraba iyo yicaye mu bandi bashinga amateka mu gihe yahora avuga rikumvikana ategeka afata ingingo zikomakomeye cyane abuza abashinga amateka kugira ico bavuze. Iyi nkuru turabandanya tuyibatohoreza mu makuru yacu ataha yose muraza kuyumviriza uko yakabaye. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hamura tujya ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi.